Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Abo byakunze ko mushika mu ngoro y'Imana ni mu mpera Imana mashimeye. Hanyuma nanje nagoma shimira Imana ku kintu gikomeye cyane yankoreye. Je nari maze hafi kwezi kurenga nifuza kuza mu ngoro y'Imana byanga. Nitegura hajya ngo mba inze gusenga nkaca fatwa n'ikintu kinca umugongo. Ico kintu kimaze kunca umugongo ntivyakunda ko nicara ntivyakunda yuko ndanahaguruka. Kandi byari bimaze kuba keshi uko ngira nitegura nyanze gusenga bigaca byanga. Kuwa kane niho nitegura atana kimwe mvuze no muyanda avuga ati sindababwira ko ngiye gusenga ndahora. Nditegura ndaza mbona shitse ngaha candagenda mbwira umukozi w'Imana asengere acarasengera. Burya baze kunsengera ntashe niho mwijoro gejo nacandota mbona nagiye gusengera ahantu ngo camona hajya ngiye gutanga ishikano nzambona muri nyagiseke havuyemwe umwana w'uruyo ahindutse inzoga